hama ikindi kibazo honorable Terence yabajije ni kijanye na regulation mu bijanye n'ubuhinga bwa none. Aha honorable Terence ico nobabwira tuvuze ubuhinga bwa none burya harimo imice myinshi cyane. Nibaza ko ico mwabajije kijanye n'ibijanye n'imihora ntangazamakuru ni ukuvuga les réseaux sociaux. Burya les réseaux sociaux n'ubundi buhinga bwaje kugira ngo abantu baronke ingene droit d'expression, ingene abantu batanga ivyiyumviro vyabo aho bahagaze kuri kicaye kiri. Hariho rero abashima kuvuga aho bahagaze binyegeje, tujya tuvyita mu buhinga nyene les comptes anonymes. Izo konte nazo uzisanga ku mihora ntangazamakuru yose, haba kuri Facebook, haba kuri YouTube, haba kuri Twitter, haba hirya no hino, ndetse ugasanga hariho n'abantu baca batangura no gukwiragiza ibihuha baciye muri iyi mihoro. Aha rero abatanga ibihuha mu mbabare nce ndakigarukako ico kijanye na za WhatsApp. Aha nimba mu mugambwe SNL ariho mukibibona, twebwe mu bushikiranganje twabibonye kuva kera. Muravyibuka ababikurikiranira hafi, murazi ko hariho n'abiyitanye icubahiro mukuru w'igihugu kuva kera n'ifoto yo bagashirako. Murazi ko hariho abiyitirira nyakuba nyiricubahiro umutambukanyo nyiricubahiro mukuru w'igihugu, murabizi ko basaba n'amafaranga. Murazi ko hariho abiyitirira n'umugambwe CNDD-FDD bariho, nukuvuga na jewe hashobora kuba hariho abanyiyitirira, nawe hariho abakwiyitirira. Aha tuvuga tuti nukuraba neza, turakeneye ihugurwa mu gukoresha ubuhinga bwa none kugira ngo tunamenye mbega ivyo nibihe ibibi nibihe. Aha noca ndabwira yuko duheruka no gutanguza mu bushikiranganje projet yitwa bumenyi yo kugira ngo duhugura abantu mu gukoresha ubuhinga bwa none, ntibabukoreshe mu konona, babukoreshe mu kwiyubaka. Aha ndabakarorera uno munsi mu magroup WhatsApp usanga umuntu umwe ari mu magroupe nk'ijana. Ubwa mbere bwo umaze kuba mu magroupe ijana ntuba efficace. Turakwiye kurana ingene tugabanya. Aha ndabasabe banyakubahwa bashinga amateka, nyakubahwa cyane murongo y'inama nshinga amateka, amagroupe WhatsApp arasamaza abantu mu kazi. Usanga umuntu ari mu magroupe 10 ari ngaha ari karakora haguma araba ugasanga iminota 30 iraheze ari karasamara. Rero tugabanya amagroupe WhatsApp, nimba ari imwe irakwiye, nimba ari zibiri zirakwiye. Mugumaze kuba muri 10 à la longue ntuburi muri nimwe. Hama ikindi naco ugasanga umuntu baravuze bati hanaka barateye grenade, ukajubona nk'umuntu w'umwubaha cyane atanze iyo nkuru ngo hewe ngo hanaka barateye grenade, ati ubikuye ngo kaje ntavyo nzi ngo ndabirosuko. None birosuko uco bitanguka. Rero aha twese duhamagariwe gukoresha ubuhinga bwa none d'une façon responsable et avisée. Nja kuvuga iki? Ubuhinga bwa none burashobora kudufasha gutera imbere, ariko kandi burashobora gusubiza inyuma imirimo dusanzwe tujejwe nk'abashize imbere. Aha rero tuhagabire kandi twese duterere, kuko no munsi naho dutanguje iyi projet ntitugiye kuzobashikira mwese mu muntu, ariko turifuza yuko tuzobashikira kugira ngo ubuhinga bwa none tubukoreshe ibiduteza imbere. Kuko murabibona no munsi umuntu yova nk'akaja mu camuzo ariko ashobora kuronka information canke renseignement, kuko burya information no kuvuga iyo bamaze gutohoza neza ikaba inkuru y'ukuri utarinze kuja hariya. Rero ubuhinga bwa none bwaraje tubwirizwa kububamwo, ariko tububemwo d'une façon avisée. Aha rero ngasaba nuko ivyo bakoresha amakonti anonyme ntibibatera ubwoba, ahubwo mwige. Burya usanga bajya abana mufise mu mazu babarusha ubuhinga gusumba, ari akutazi ubabaze. Naje sinje kubabwira ngo ndi umuhinga, mbandanya niga kugira ngo nanje ihugurwa ntirinci inyuma, mbandanye ndabimenya ingene babikoresha. Kuko ku munsi birahinduka, haraza ama logiciel mashasha, haraza
ama réseaux sociaux mashasha ni ubuhinga budahagarara, ni ubuhinga buguma butera imbere nyene ngira ngo aho muravyumva. Aha ngomba kuvuga yuko kugira ngo ubone ibiri byo n'ibitari byo abahinga bo bibasigurira neza, natwe tubabwira uti birashoboka kugira ngo ubone compte anonyme na compte officiel. Ushobora no kuraba urabiye ku nkuru bariko baratanga, ucubona ko uri karavuga ibatariwe, uri karavuga biriya atariwe.